Ego twari mu gihugu ca Ethiopia ya Addis Abeba aho ishami ry'ugwaruka rya Union Africaine Youth Commission ryari ryateguye inama ya mbere yahuje ugwaruka mu bihugu bitandukanye vya Afrika kubijanye n'ubwiyunge n'iterambere kugira turabire hamwe ukuntu Afrika yoshobora gutera imbere biciye mu gwaruka. Aho twarahigiye vyinshi bitandukanye turavye nk'ugwaruka rwo muri Zimbabwe nkuko twabibwiwe n'umushikiranganji w'ugwaruka muri Zimbabwe ingene ugwaruka rwiteje imbere. Turahanahana ivyiyumviro, turabona ko bishoboka ko iterambere rishoboka muri Afrika ugwaruka tugize ubwiyunge. Hanyuma kandi abari bagize iyo nama baramutse barangiza ikiringo cabo, ubu bakaba bararangije ikiringo cabo, batoye umugwi mushasha ugiye kurongora iyo komisiyo. Hakaba kandi ubwa mbere mu Burundi tutaye turimwo, ariko ubu tukaba twarinjiye ku mugaragaro muri iyo komisiyo y'ugwaruka muri Union Africaine. Gishasha twabonye nuko tugiye mu bandi ku rwego rwa Afrika, nukuvuga ko ibikorwa byose biraba ugwaruka tuzoza turabijamwo, tuzoza turabikurikiranira hagufi, kuko uri kuraraba nk'undi gwaruka muri biriya bihugu vya Afrika de l'Ouest bageze kure. Tubona ko natwebwe tugiye kubironkeramwo akunguko cane amashirahamwe asanzwe akorera mu vy'ugwaruka, kuko twovuga tuti umuryango urugurutse kugira ngo dushobore kuja gukorera mu bwiyunge, dushobore gukora twisunze ivyo abandi bariko barakora muri Afrika. Ico nobwira ayandi mashirahamwe kugira ngo ashobore nayo kuza aritabira ibikorwa nk'ibi, nuko cane bosoma, bakaza barasoma ku mbuga ngurukana bumenyi ya Union Africaine n'ama organisation internationale, kuko ibintu vyose bica ku mbuga ngurukana bumenyi.